Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Ihweze noba nkuko muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku murongo wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ego ndi wa mutohoji wanyu ndabashikiriza ibikoresho kama vy'Uburundi, tukayaga ibitari bike biri mu mayagwa y'ikirundi. Ndaherutse kubereka ibikoresho bitari bike, narabetse umuvuba ndababwira n'akamaro kawo, ndababwira ivyo ukozwemwo. Nk'ubu uribuka yuko umurinzi arico giti cavamwo kiya gikoresho co hambere arico bita umuvuba, rurya rusato ruri hejuru uribuka yuko ari urusato rw'intama? Nuko rero uyu munsi rero igikoresho ndakuzaniye co hambere ni igikoresho cakoreshwa n'abapfumu, bacita agatete. Reka rero tubandanye. Wowe ushobora kuba wumva bavuga ngo bamuciye agatete, none agatete ni iki? Bamutetetse. Reka rero turabe ico gikoresho, kumbure ntibari bwakibone. Eko murabonye rero igikoresho co hambere arico bita agatete. Wumvise ngo bamutetetse, ngo bamuciye agatete, imvugo bafatiyeko niyo. Mbe none kubera iki bavuga ngo boba bamuciye agatete? Agatete bakagira gute? Kubera iki guteteka bisigura iki? Bamuciye agatete, bamuciye wahiba. Guteteka umuntu ni kumusamaza ukamutesha ico akora. None agatete nako urya muhinga akoresha mu kuvura abantu, niko akoresha. Arakabaza ati mbega naka ubona ariwe amerewe uku canke kuriya? Mbega ubona agwaye ibitega? Mbega ubona baramuroze ibi n'ibi n'ibi? Canke ubona mu buzima bwiwe ameze gutya n'uku? Hama rero nyagатete kagaheza kakamuha inyishu. Kurya rero kazinguruye, kubera kazinguruye, umuhinga wako ariko aragakoresha rero, arakazingurura hanyuma akakazinga. Jewe rero nkuko nashoboye kuvyibonera nuko ashobora kukazinga nkuku kakegera ku mutima, hanyuma akakazingurura mu gihe kariko karamuha inyishu. Kandi kariho n'ukuntu gahakana kakanka, nawe wagiye kuragwa co nti kamwankiye. Kugira rero ngo agakebure, hari n'akaririmbo aririmba ahingo rya ngombe ahingo. Ako nakari reka tuzokabone mu bindi biganiro vyo hanyuma, kuko murabona yuko ibiganiro vyohava dusanga ari ibiganiro birebire cane, nuko tuza turabashikiriza bimwe n'ibindi. Nk'ubu maze kubereka umutana, nkabereka ikindi gikoresho co hambere ukwaco nk'umuvuba, nuko rero nk'uno munsi ndaberetse agatete, kakubwira ingene bashobora kugakoresha neza na neza. Ndashobora kubwira none ko gahakana gute? Mbega kugira agakabure nk'ako karirimbo ahingo rya ngombe ahingo ngombe umukobwa agirwa no kwitondanya. Utwo twose reka tuzoce tubiganira mu kiganiro co hanyuma, ntikizogucike. Kandi ubwire n'abandi ibijanye n'iki kiganiro, tubandanye dufashanya duteza imico n'akaranga vy'Uburundi. Mbe none ko abapfumu bari bamaze iki aho hambere? Byose ni ibiganiro bizokurikira. Reka ndagusezere ndakubwira nti gira amahoro mu bawe no mu vyawe.